Todavía me quedaba aquí parte hari abari bagisigaye pero reka vieron que mvugane estaban nabo acá y quería retenerlo reka ndabatebye mucho tiempo gatoya acá, sino que atari umwanya munini ngaha meditando, ariko mube muri ko orando a Dios para murazirikana lo que Dios nos vaya a dar hoy, musenga imana ku by'ibyiza kuduha uyu munsi orando y pidiendo kandi musenga por Israel, muri ko murasenga musengere musenge musabira Isirayeli guarde y proteja a Israel imana irinde kandi ikingire Isirayeli ibarokore de este ataque ku gitero que el enemigo le ha hecho icy'umwansi yabateye viernes pasado. hari kuwa gatanu Lo mu cual gatondo kuwa va a gatandatu pagar muy caro ivyo umwansi azobiriha Israel bazobiriha el hijo igiciro primogénito kinini kuko de Dios Isirayeli como nación. n'umwana w'imfura w'Imana Y eso nk'igihugu puede kandi ivyo ser una chispa, birashobora kuba ari nk'agasomborotso llama para que comience canke uguhamagara kugira ngo vyose bitangure tiene que cumplirse primero ariko ubwa mbere hategezwa kubanza gushitswa ivyo gushira ikimenyetso kuri vya bihumbi 144 o sea, no puede ni ukuvuga ngo ocurrir nada porque nta na hay kimwe cyoshobora kuba kuko hariho ángeles aguantando baba marayika que no sople viento, bagumije o sea, que no sople bahagaritse ngo imiyaga ntihuhe ni ukuvuga Tercera ngo Guerra Mundial. ntihahuhe imiyaga y'intambara ya gatatu Así que y'isi pedimos yose que se mantengan ahí rero aguantando turasabye ngo bagume bagumije iyo porque miyaga todavía kuko kugeza n'ubu nos queda tiempo para preparar turacyasigaje igihe cyo kwitegura haracyasigaye umwanya wo kugira ngo y twitegure el tiempo que quede hay que kandi aprovecharlo, umwanya usigaye no kuwukoresha neza porque una vez que se torne a kuko Israel, nihamara kuba guhindukirira kuri Isirayeli Iglesia Nubia tiene que aho estar ishengero mugeni completamente ritegerezwa kuba ryamaze kuba ryiteguye mu mwuzuro kandi byongeye mwibuke n'inkomi z'ibijuju la denominación, abo mu ese madini mundo denominacional que ryasinzi ry'abo mu madini abo muri Data Branamu yavuze agira ati denominacional isinzi ry'abo mu madini nibatangura kwakira ubutumwa miren, uno lo van a recibir nimurabe bamwe y otros que lo van bazobwakira a ver y lo van a buscar. abandi naho niho bazobubona baheze baburondere ni ihanga ry'Abaheburayo kuko bo bazomubona bavuga baturiya niwe twebwe twari turindiriye ariko akora iki hariya y las fatuas inkombi z'ibijuju van nazo a recibir, zizobwakira ni ukuvuga hariho igikorwa está entrelazando ya kiriko con kirasobekerana todo ese mundo kibisikanya n'ibyo by'iyo sinzi ry'abo mu madini ivyo turifuza ko abatojwe b'Imana bose boba bumugisha mw'ico gikorwa bakaba n'abimfashanyo mw'ico gikorwa al paso y al buri compás gihe ni ku del ntambuko programa ku divino, muvuduko sin w'integuro adelantarse, y'Imana atakwitanganiza imbere kwihuta al ahubwo compás de la columna de tugendere fuego. ku ntambuko ku muvuduko Él dijo, w'inkingi y'umuriro "Sigan detrás". we yaravuze ati mugendere inyuma yayo kuko ntimuzi inzira Es un camino ni que no se ha inzira recorrido. atawari bwigera yicamwo Por eso el que se va adelante nicyo gituma uwitanganiza imbere puede akihuta darse la estrellada de su arashobora vida. kugira ikibazo gikomeye mu buzima bwiwe kandi hanyuma kugira ngo ahaguruke bizomugora rero Detrás del arca, detrás de la mugume columna muri de fuego. nyuma y'isanduku inyuma y'inkingi y'umuriro Esa guianza divina muri la ko cual mukurikira ubuyobozi bw'Imana es la que Dios aribwo nos está dando Imana iriko iraduha en este tiempo final, muri iki gihe cya nyuma conscientes de que tuzi ko es un programa y se ko ari tiene que cumplir. integuro kandi itegerezwa Y se está gushyitswa cumpliendo. kandi iriko irashyitswa No se va a cumplir ni llevar a cabo otra ntihazoshyitswa cosa que cyane no ngo sea hakorwe lo que está ikindi en el kintu programa. uretse ibiri mu nteguro O sea que no nos ni va a ukuvuga ko sorprender nada nta na kimwe de lo kizodutangaza que ya está en kizotwubira ese programa. mu bisanzwe biri mu iyo Y lo nteguro importante es que kandi somos ikingirakamaro parte de ese programa. ni uko turi abagize iyo Estamos brazo a nteguro brazo con Dios en kandi ese twunze programa. ubumwe n'Imana muri iyo nteguro Ser así de bendición. gutyo rero duheze tube tanto para ab'umugisha nuestra vida, o sea, biba como umugisha individuos, haba ku buzima bwacu ni ukuvuga nk'umuntu ku giti ciwe tubere n'umugisha n'abandi a las vírgenes kuko ivyo mapas y biraguka también al bigashika no pueblo ku hebreo. nkumi z'ibijuju no ku ihanga Izo ry'Abaheburayo nabo ni inkumi Por lo tanto, los amamos. rero turabakunda También amamos al pueblo byongeye hebreo. turakunda n'ihanga ry'Abaheburayo Por lo tanto, también rero byongeye de ese ataque ivyo vy'ico que está gitero ocurriendo allí kiriko kirabera hariya es una señal también de byongeye que nacyo estamos ni bien ikimenyetso cerca, ko turi porque ya hafi le está cyane tocando kuko kugeza ubu allí la niña de los bamaze ojos del gutangura Señor también, gukora ku mbone y'ijisho como ry'umwami también ven, miren,
el Israel ni nk'uko celestial kandi murabe na isirayeli yo mu ijuru nayo está siendo preparado iritegura, y las luchas que kandi uno como individuo urugamba umuntu acamo nk'umuntu ku giti cyiwe, wewe nk'uwatoranijwe urugamba ugira ufise ukagendera runesha intambara uzinesha, ni murabe biraba no kuri isirayeli nabo nyine barafise urugamba rwabo nk'igihugu, pero de todas Dios los ariko librará mu urwo rugamba rwose Imana izobarokora. Rero mube muri ko murasengera isirayeli nayo para que Dios los ayude en kugira estos ngo momentos Imana difíciles. ibafashe muri ibi bihe bigoye, Pronto el pueblo hebreo kandi vuba ihanga ry'abaheburayo vea al que ellos están esperando. babona ubwo bo barindiriye. Yo les decía que este año van a jewe ocurrir cosas. nari nababwiye ko mu Y mwaka miren, hazoba se ikintu, dieron none cuenta nimurabe que ya seguida babonye el yuko ubwo enemigo nyene tratando de umwanzi ariko aragerageza obstaculizar. kuzana luego intambamyi, se van a dar cuenta el hanyuma bazomenya porqué, igituma, porque todo kuko tiene sus byose motivos birafise impamvu y yabyo, solamente se habló un chispitito y kandi miren, n'akantu k'urugamba Ustedes mismos gatoya lo vivís. nimurabe Luego namwe lo van ibyo a- muramaze kuza a murabibamo, entender el porqué. hanyuma bazotahura Eso, igituma ivyo 50 años después, byabaye. Ni nyuma la fiesta y'imyaka más 50 importante del pueblo ni hebreo ku munsi ingirakamaro Yom cyane Kippur. w'ihanga ry'abaheburayo wa John Kippur fue el último día de wabaye fue wari ahora. hari ku munsi wa nyuma, Allá umunsi fue wa Yom nyuma Kippur. wari uyu munsi, Acá fue. ku munsi mukuru wabo wa Yom Kippur. El último día Aha de la naho fiesta, ni la ku verdad, munsi no sé. mukuru w'umunsi mukuru Y lo w'insago. hace, mira cómo el enemigo Rero lo hace. nimurabe ingene sekibi Es una fiesta tan abikoze importante ku munsi mukuru del ngirakamaro pueblo cyane w'ihanga ry'abaheburayo, Y 50 años después, kandi ni nyuma y'imyaka 50, y se está viviendo el año 50. kuko hariko haraba ukuba mu mwaka wa 50. Ni ukuvuga ko ibyo byose mutegereza kubibera ko maso, Más bien, kandi deseamos que pronto esos 140 na cyane cyane turifuza ko vuba 144 boshyirwako ikimenyetso, estén gutyo esos dos palos za en nkoni zibiri la mano del profeta, zikaba ziri mu maboko y'umuvugishwa, lo cual es el palo de iyo n'inkoni José ya o Yosefu Efraín biciye muri y Efurayimu de las tribus del sur no mu muryango wo mu bumanuko en Judá. muri Eso es Yuda. los dos, Judá y Benjamín. Iyo ni ya Yuda n'umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini. Rero Juntas con las iyo 10, miryango iri kumwe Lo n'imiryango 10, ya luego van a ver que ya esas ibyo 10 hanyuma muzobona ko iyo prácticamente miryango están 10 kugeza ubu metidas ari nkaho yamaze kuba iri hariya, porque vean la labor de kuko murabona Ese que vino por la igikorwa tribu de cy'uwaje Efraín. akomotse mu muryango wa Hizo. Efurayimu icyo yakoze, lo cual el otro le corresponde a esa aho otra. uwundi nawe agenewe Y ahí gukora llega ikindi un punto gikorwa. donde van a Aho rero poner harageraho juntas esas- aba afise esos dos palos. izo nkoni zibiri ziri mu Uno kuboko por un lado y kumwe, otro por el otro. imwe mu ruhande rumwe Y ahí se agarra todo iyindi en mu la mano rundi. del profeta. Aho rero zose Miren que arazigumya es así. mu kuboko k'umuvugishwa. Nimurabe ingene biciye Cuando vienen a bugufi ver, byoroshe, no nos preguntamos de nibakebuka qué tribu kuraba es, ntiturinda sino kwibaza ngo mbega bari ya mu que muryango vienen y wahe, determinamos ahubwo a ver mu esa nganji y'imyaka descendencia. igihumbi no mu bihe Bueno, bidashira algunos mensajes lo han tuzobona urwo ruvyaro Así que mu butumwa todo kanaka está yarabivuze. sencillo, Rero byose que biraciye cuando bugufi ku buryo Vean, nimwabibona si ya los dos muzovuga palos muti, están en la mano del profeta. inkoni zibiri zamaze ¿Cómo kuba pasó ziri eso? mu kuboko k'umuvugishwa. Mbega ibi Pasó en byagenze nuestras gute? narices. Murabona byabereye nos imbere dimos y'amaso yacu, ariko ntitwanabibona Así que, ntitwanabimenya. digamos el programa divino, Rero cómo va Dios cumpliéndolo, dukurikira integuro y'Imana ingene Imana que iriko iragenda obtendremos igishitsa, la victoria. tuzoronka intsinzi, Tanto el Israel celestial yaba como Isirayeli el yo mu Israel ijuru terrenal. na Isirayeli yo ku isi nayo. Hay del que se meta con el Israel celestial y Hagowe hay, usotora Isirayeli yo mu que se meta ijuru, con el Israel aranagowe n'usotora Isirayeli yo ku o isi. sea que no le va No a ir kuvuga- muy bien a esos ntibizoborohera, que ataquen al Israel ntibizobagendera celestial y neza abo Israel batera igitero Isirayeli yo mu ahora el ijuru Israel n'iyo ku terrenal isi. tiene esa lucha. Rero ubu Isirayeli Y yo va a ku isi vencer. iri muri urwo rugamba kandi izonesha. Recuerden que la iglesia va a Kandi tener mwibuke ko una ishengero apertura, naryo rizoca pronto. mu gafyondo vuba, no va a ser suave. ntibizoba ari ibintu Así que byoroshye. estén Rero firmes mube mushikamye con la coraza de la fe n'umukanda wo kwizera bien preparados. n'inkota iteguwe neza, No es guerrear. si kurwana sino intambara con espada, que es la ifatika, palabra ahubwo hagwanishwa inkota, combatir, ariryo dice jambo Pablo, todos rivuzwe. los que Pawulo yavuze ngo Dardos turwanye imyambi y'umwansi yose.
Si son dardos es nimba ari porque lo está imyambi lanzando. ni kubera ko sekiba ariko Y cuando arayitera, son muchos, kandi igihe ibaye hay que myinshi saber esquivar. rero ni ukumenya kuza umuntu Usted arayikwepa. manténgase firme, Mwebwe siempre mirando mugume buri gihe el arca de mushikamye la palabra, muriko muraba isanduku y que ijambo, nada kandi lo ntihagire haga na tropezar. kimwe kibatsitaza, sino que miren siempre las ahubwo buri gihe promesas, murabe que es lo amasezerano, importante. nicyo ngirakamaro. No vaya a ser que por algo ntihabe vaya a hagira perder ikintu las cyotuma promesas. mwebwe mutakaza Por algo muhomba isezerano humano. kuba ikintu cya kimuntu. Siempre miren Buri las gihe promesas. murabe isezerano, Siempre miren buri gihe que usted es un predestinado. un murabe escogido, iby'uko wewe y que uri está hoy watoranijwe aquí, uno de munsi pie ukaba uri delante ngaho del Hijo del uhagaze Hombre, imbere y'umwana w'umuntu preparándose para uri recibirla. kuritegurira kwakira No está de isezerano. adorno. nturi ngaha kugira ngo Está aquí ubigisharizo, porque usted es un escogido uri de ngaha Dios kubera ko uri watoranijwe y w'Imana tiene una invitación. kandi urafise ubutumire. Por lo tanto, Nuko si hay rero, una invitación, niba hariho tiene que ubutumire prepararse. utegerezwa tiene que kwitegura asistir, kandi no lo va a dejar utegerezwa plantado. kubwitaba. No va a dejar plantado el creador de los cielos y de la Ntuzo tierra. kwanga kwitaba ubutumire Por algo bw'umuremyi terrenal. w'ijuru n'isi kubw'ikintu Así cyo que ku isi. siga preparándose, Rero mubandanye siga mwitegura, vistiéndose de esa armadura mubandanye de fe, mwambara bya esa bigwanisho coraza, by'ukwizera wa y que el mukanda, carácter siga kandi Dios formándolo kamere y'umuntu igena umuntu para ameze, vencer Imana en ibandanye este tiempo ibigira final. neza kugira ngo aneshe Porque muri iki somos gihe cya nyuma, kuko los vencedores turi de abanesha este tiempo final. bo muri iki gihe cya nyuma. Al vencedor, Uwunesha siempre usted ve esa buri gihe mwebwe recompensa. murabona ya No mpera deja ahabwa, perdedor, si no deja que se kuwuhomba, quede a mitad, kuwutsindwa no deja cyangwa que ugarukira critique, hagati no deja cyangwa que se burla, uwunegura no cyangwa deja- es al uwusuzugura, vencedor. ni kuwunesha. Ahí no cabe otra palabra Nta alrededor. rindi jambo rigira iruhande Al que y'iryo. venciere, pues, Kuwunesha entonces, porque hay una lucha, rero ni kubera ko hariho Dice una urugamba, lucha. kandi niba hari tiene urugamba que haber unos guerreros hategerezwa que kubaho venzan. abasirikare banesha Esa lucha, esa urwo batalla. rugamba, iyo Y ntambara. ustedes son Kandi mwebwe parte de esos muri vencedores, igice cy'abo como banesha, son los de la América Latina y el nk'uko biri Caribe. no kuba Y muri donde Amerika quiera que hay un Latine na vencedor, Karayibe, naho handi hose hari Vencedores. uwunesha. para vencer, Abanesha kugira ngo vencedores baneshe, para llegar a la victoria. abanesha kugira ngo bashike ku Dios le ntsinzi. bendiga, Dios le guarde. Imana ibahezagire, Imana Y ibarinde. seguiremos por aquí, me Reka falta la dusigare Epifanio. ngaha gato na Así que Epifanio. sigamos meditando y Rero orando mubandanye por las muzirikana, promesas y las musengera bendiciones que Dios nos va a dar hoy y amasezerano por Israel. n'ibyo Imana iza kuduha umunsi Dios le musengera na Isirayeli. Imana ibahezagire.